Kuranira ubwoba no ndakuravye kugene wambaye hariho akantu kanaka mbega aho warapasutse ijisho vyagenze gute barabinogoye cyane nta jisho je napasutse. Soundpick TV. Hello abakozi ba Soundpick TV aho muri muraho murakomeye hama twebwe murazi ko tumeze fresh kandi turakomeye hama mu madina ndibaza muranzi ko ndi Abeline Abeshu ko byamabiri hama uno musi dufise umutumire nkuko muzi ko twama tubigira mugabo imbere yuko yidondora canke yakurikira ibindi banza mukore subscribe share na comment hama ibintu byose bibanze bigende neza hama reka tubanze tumwakire kwanza abanza twidondore karibu. Merci beaucoup. Hama reka tubanze tugusabe kwanza ubanze widondore. Je banyita Mukosozi Comedy. Ibisigaye birenga n'urusa. Urumva ko nyene ni comedy. Hama dufise akabazo kanaka twadushaka kukubaza kuko nkuko twavyumvise twumvise ngo ugomba kwinjira muri Soundpick TV cyangwa mu itara rya Afrika mbega nibyo cyane ntabwo bishobora nyene wabijemo bikunze cyangwa nyene n'ibintu bagusumikiyemo ya mimi niko gado niko fresh kabisa kuingia ni sawa. Murumva ko ni Giswahili aracanganya mugajere ndi Burundi kazi Swahili zo kumbabarira nyene ngira ngo n'abadukurikirana nyene ntavyo babazi mugajere we nachozi sawa. Ikindi naco mbega warishangaye kugira ngo winjire kumbona ujya mu gwi umaze gutera imbere nyene ufise aho umaze kugera warishe amafaranga cyangwa byagenze gute? Okay, mubaje ikibazo ciza cyane jewe vraiment nta mafaranga narishe ninjiye kuri gusa. Bon hama ukuranira ubwoba no ndakuravye kugene wambaye hariho akantu kanaka mbega aho warapasutse ijisho vyagenze gute barabinogoye cyane. Nta jisho je napasutse cemeze neza kimwe gusa niroko yanje agasira ndagakunda. Ibyo hama ndafise ikindi kibazo nyene pembeni nshaka kubaza mbega kutanguye kugira uje mu mugwi kanaka warusanze uri umukinyi cyane? Yego nsanzwe n'umukinyi ariko ntivyare ibirenze kimwe gusa je impano ndayifise meze fresh si birenze kucerekeye gukina nakina kimwe gusa sindi bwaronke ikibanza kanaka mfata kimeze fresh cyo gituma nasavye ngo ninjire muri Soundpick TV ndazi ko ari itara rya Afrika cyo gituma nabisavye baranyemerera abanyakubahwa abashefu impano nje kwigaragariza muri Soundpick TV nta birenze. Reka tubanze tugusabe gatoyi uducishirizemo kugira ngo turabe ko impano usanzwe bifise kugira ngo n'abakunzi bariko baradukurikirana bamenye ati ure umuhungu canke sinzi ntugeze umbwira uwo uriwe kugira ngo tumenye yuko nyene impano usanzwe bigenza neza. Bo impano ni nyene impano si ibintu birenze n'amajambo nyene mvuga n'ibikorwa nerekana nta bindi nibaze yuko nk'abashaka kubona impano yanje bayitege mu bikorwa bizoza ni program. Bon mbega icyo nashatse kuvuga sinzi kuri ntawe urashaka basi ungaragarize ko numvise ngo comedy basi nyereka iyo comedy yawe yariyo ushaka tukire nawe no niba nashaka nta ngorane mugabo nyereka wait ushaka tukire nawe reka tuyikine nta kibazo. ushaka inarungi already nta ngorane. Bo comedy sishobora kwikina neza abakunzi ba Soundpick TV mu vyumve comedy ishobora kwikina ndi umwe nivyo ntegura hama tugakinana nyamba rundo ashaka tukinana tuzayikinana nta kibazo muri tege muzayibona. Bon kugira ngo basi tumenye aho
tubone ibikorwa byawe, mbega twoca hehe, utubwire ikintu kanaka usanzwe ukoreramo, nyamba n'ama YouTube, byose ndibaza uco uvyumva rusangi, mbega twogutora gute mu tuntu twawe? So nta bintu birebire muri ivyo, kimwe gusa ico mbona jewe nuko bayumvise aho ninjiye ni Sameke TV, ibisigaye mvuye heza kandi ngiye heza. Nukuvuga nibakubona muri Sameke TV nta handi bazosubira kukubona mu majambo make. Ariko nibaza jewe ico nshaka ko nzoterana imbere, nukuvuga nyamba ninje muri Sameke TV nawe nshobora gushaka yuko ntashobora kuba muri Sameke TV, ndashobora gutera imbere bikagenda fresh, nta birebire kweli. Usigura ngo ni wamara basi gutera intambwe ni waronka ahandi hantu Sameke uzoca uyipusha karara. Sico navuze. Winjireyo. Sico navuze. Sico navuze. Sameke TV ndayirimo kubera ndayikunda kandi nifuza yuko twebwe twaba muri Sameke TV, nanje nje muri Sameke TV kugira ngo ninjire hagati yo muri Sameke TV, ndo muri Sameke TV nifuza yuko twiteza imbere ibintu bikagenda fresh nta birefu. Hama sinzi akabazo nabajije ariko uba wakumvise naho ubwo mushaka kumubwira nakubajije ko ufise page basi utuntu kanaka wo gukora tuwawe kugira ngo ushaka akazi nkora. No, ushaka ibikorwa nkora. Igikorwa nico nyene kuko wambwiye ngo wari umukinyi, nanje rero shaka basi ahantu nkuba hari ibintu by'iwawe bibitse, amafilme, ubukomedi biki, kugira ngo n'abakunzi be kuba baratukurikirana bace bagenda gukubitira y'amaso, bagenda kugukurikirana. Mbega ni hehe? Okay, genda afise ibikorwa nakoze kimwe gusa jewe naje muri Sameke TV kugira ngo ibikorwa vyanje babikurikiranira kuri Sameke TV. No kuvuga ndafise ayandi makomedi nakinye bazoyabona, sinifuza ko boyabira ahandi, wandike Sameke TV ucuyabona, nta bindi bintu birebire bazoraba muri Sameke TV. Ivyo mfise byose ntarashira ku rubuga, no kuvuga bazobirabira nyine kuri Sameke TV. Nta bindi byo byanyuma nakoze je narakora tuvyihoze bakurikirana Sameke TV. Byiza cyane. Hama abakunzi muko muradukurikirana mwumvise ko byose byiwe muzobirabire kuri Sameke TV, itara ryande rya Afrika. Hama reka ndabashimire cyane ko mwariko muradukurikirana, nongera ndabasaba kugira kandi mukore share, comment na subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Reka ndabashimire kugira kandi mugeraho mubahwe, twongera tubatumirira kandi no kuza muradukurikirana cyane ku munsi. Reka manda gusa ubanze usezere abariko baradukurikirana. Gusezera ni vyiza ariko hari icyo nakubajije nanje. Sinzi yuko mfise uruja bwo kubatse. Wambajije urambaza byose ariko je nanje wabishikanira mugabo sinakoze nanje frère. Ariko we wamenye. Niso. Ni byiza ko ndabikubwira turi kumwe mu kiganiro cyangwa inbox. Ivyo ushimye je mbona je kuvyiza kwa nanje wabimbarije muri kamera nta inbox kwaje. Ku mazina y'abavyeyi Ashimwe Yesu Abeline. Mu mazina naho nkunda gukurira ko cyane cyane ndaje ibintu by'iwanje ni Abeline Abeshu. Uvuga ushatse unyita Abeline cyangwa Abeshu? Abeshu. Merci. Turi kumwe muri Sameke TV. Ndiyo. Abakunzi ba Sameke TV nkaba ndi Mukozozero Comedy. Ndabasezeye cyane ndabipfuriza umunsi mwiza. Ngakomeje kubabwira ibyo nashaka, Imana ibahezagira. Hamarika nanje nongeye ndabipfuriza nyene umunsi mwiza, aho muri nyene mu neza, muronka amahoro, igihugu cyose mwa murimo. Hama bye bye, ciao ciao. Sameke TV.